we nukuri papa sweet satisfaction. Abo ni bamwe mu rwaruka rwigishije kuririmba no kuvuza ivyuma aho bari mu birori byo gusozera inyigisho urwo rwaruka rwahawe n'ikigo Umuziki Academy kuri no gatandatu igenekerezo rya 4 Nyakanga mu mwaka wa 2021. Mbonimpaye Jean Claude icegera c'urongoye ico kigo aramenyesha ivyigwa batanga kuri urwo rwaruka n'akamaro k'umuziki mu kiringo urwo rwaruka rumara muri ico kigo. Twabigishije kuririmba, hanyuma turabigisha ibikoresho arivyo no kwita ama instruments de musique atandukanye, harimwo piano, harimwo guitar basse, harimwo ama violon, harimwo batterie, ingoma y'ikizungu. Tongera turabigisha intambo z'ikizungu mwabibonye, turabigisha intambo z'akaranga kacu mwabonye, ibyo byose mwabibonye. Twarabigishije n'ingene babana, ntitubigisha gusa ibijyanye n'umuziki, ariko turabigisha n'ingene babana, tukabahanura ahanini dufatiye ku ijambo ry'Imana. Umuziki ni ni umwuga mu yindi. Novuga yuko umuziki urafasha abana kugira ngo cerveau yabo canke ubwonko bwabo bukore ku muvuduko, kandi umuziki kubera ko umuziki nta ukora umuziki ari wenyene kenshi naho bibaho, ariko umuziki bisaba ko mukorana n'abandi. Urongereza rero ico twita discipline, gukorana n'abandi, hanyuma ukamenya kubana n'abandi. Ikindi naco umuziki ufasha, urabona ingoma amaguru yose aravuza, amaboko yose akavuza, ugasanga rero umuntu avuza ingoma anaririmba. Urabona yuko umubiri w'umuntu ushobora kuja ku rundi rugezo aho ibihimba vyiwe byose bikorera icyarimwe, ugasanga rero uyo muntu aguma atera imbere mu buryo bwo gukora ibintu byinshi bitandukanye. Jean Claude agatera akamo leta guteza imbere umuziki mu Burundi, mbere bakongereza umwanya wo kwigisha umuziki mu mashuri. Muri systeme yacu y'ibintu by'inyigisho umuziki ntaho agaciro, umenga nakana gakuru kaza kugira bagira religion, umenga n'umuziki nakantu ko bomekera ko ku bisanzwe byigishwa mu gihugu cyacu. Rero turafise umutwaro, turifuza yuko umuziki uhabwa agaciro mu bijanye n'indero no kwigisha muri kino gihugu. Turazi yuko bizoshoboka, tuzoshikana ijwi kure, tuzobisaba naho bizofata imyaka, naho byogorana, ariko umuziki ni ikintu gikomeye cyane. Umuziki urashobora kubeshaho umuntu. Bamwe mu bavyeyi barungitse abana babo muri ico kigo barashima ku byiza ico kigo cyakoreye abana babo mu kubaha ubumenyi bukwiriye. Rero tubashimire cyane, nkuko mwabivuze si coroshe kwankatra abana nk'abo, ariko kandi turavye ivyo tubonye ngaha, ndizigira ko abavyeyi nka jewe bafise umunezero munini wo kubona icyo abana bashoboye. Eka n'urwaruka rwahora muri ibyo bikorwa byo kwiga kuvuza muziki barashima. Ndaryohewe rwose kuko novuga ko uko naje basinze ibintu by'umuziki, ariko ubu yasohotse meze kubera nyene hari ibintu byinshi twiza, amasomo atandukanye, kuririmba nyene twunguye ubumenyi bwinshi, abatari babizi barabimenya, basanzwe babizi naho nyene barihofashe cyane. Menya ko ico kigo cakira abana bari mu buruhuko, ariko uburuhuko buheze babandanya bakira urwaruka ruvyipfuza.